umwanya n'umwanya w'abamenyesha makuru kugira ngo bagire ico babaza kuvyerekeye ireresi twise umuhemuka. Ireresi twise umuhemuka turazi ko mu mico mu mico n'akaranga by'u Burundi kirazira guhemuka. Capitaine de la capitale naserukiye More Time TV muri kano kanya. Filme ni nziza twayibonye, filme ni bien, filmation imeze neza cyane. Turabonamo abacteur, turabonamo nka Chiza Joseph, turabonamo Faustin, twabonyemo n'abatrice batandukanye ariko abo bakuru bagarukamo bari babiri. Yego utuntu tumwe twagiye turabona kosa turabona muri filme ariyo kintu duhere nko kuri production, kuri sound. Kuri sound igitangura filme Chiza ikora amanuka escalier, biraboneka yuko harimo ikintu cyitwa noise nyinshi cyane muri sound bishikira umuntu ariko kugira n'ahantu menya babitse ukuntu. Turabye nko kuri lighting turabona ko muri filme lighting ari nkeya cyane rwose, ariko filme ifite histoire nziza bien, kandi hari n'akantu tumaze iminsi tubona abantu bakunze gukoresha kuko umuntu atumva ikirundi ugasanga bashyizemo amajambo asiguye mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ariko ntitwashoboye kukabona. Sinzi yuko tuzoza turakabona mu zindi filime zizokurikira kuko nako karafasha. Tugarutse kuri Insolite nabona abonye muri filime kuko nicaye imbere nditonda ndayiraba. Amazu nk'aya anye kwa mbwira kwa baciza tumenye ko hari n'abantu b'abakozi. Ikizuba cyiza kinini usanga harimo abakozi ariko n'abakozi twabonyeyo. Kandi tuzi ko muri filime ifoke ntabona ibintu ngo ni realite nyine, nta mukozi twabonyeyo, nta tuhakiso tw'umukozi, gusa n'utundi tuntu nyine umuntu yagiye abona muri filime. Nukwiye amashi ku rugamba tutanguje muri no minsi ibi nitwari tubimenyereye mu Burundi. Nibari bamenyera ibintu bya filime, bamenyera ibintu by'umuziki n'ibindi by'utugenegene, ariko no munsi tumaze kuvuga duti inge dushire ireresi ku mugaragaro, tugamagara abanditsi n'abamenyesha makuru bumva yuko ari urugamba rudasanzwe. Mu minsi miko twara tubigira, ariko nuko babikora bafatiriwe ugiye ku bandi nabo babigufashemo, urumva yuko baca baguca amafaranga menshi. Murazi ko na filime itariha, ariko mu mafilme yandi twagiye dukina murazi ko sous-titrage y'icyongereza cyangwa igifaransa biri ukozi kuri ryanzwe na kwigomba ko byumvikana, ariko ndibaza yuko no kubera utarayihezwe irabe urashobora gukuramo ibyigwa byinshi. Niwa n'umunsi uzofata umwanya tuyishize tukayisohora neza, wumva uzobona ibikwiye birimo kandi uzoshima. Kuzishimira cy'ubuhemuka mu bamwaciye dufatire ko bari true story cyane, barafise iyo bakwita inspiration kame dushaka kinacho cyanyuma. Sinja kure cyabajijwe, ndashaka kubaza urasohoye filme nziza z'ubuhemuka, mbega none mwifuza kizoshikahe uzoindaraza kuti abantu benshi cyane batikana batashaka kutonda iwacu TV nawe yabajije yashimye ngene ibikorwa ngene uko biragenda, atariko rero hari ukuntu amafilme umuntu ariko arabona ingene ariko umuntu ariko ariyumvira aca haza indi image. Kumva ariko rero tuko turakurikirana abandi ngene bariko barakora, natwe ariko tugiye gukora mu Burundi kugira ngo duteze imbere filme mbere, kugira filme ibe mpuzamakungu. Hari ama enorme bisaba bararaba ati filme yakinywe gutya, byagenze gutya, ifise amanota ya bagaca rero bayikarifia. Bumva rero tukaba mu byo tuko turakora ngaha mu Burundi, tukaba vuba tuzogenda kuzishira mu mafestival yo hanze mu gihugu. Bumva ko rero tutokora nkuko dusubira inyuma nka kwa nko muri iyo myaka yeze, tubizwa kuja naho twatangiye vuba, tubizwa kujana n'abandi. Ingene boteza imbere iki gikorwa, aho rero ico gihe filme uzozisanga ziko ziratembera ku ma studio, kandi ayo ma studio atashobora kuturiya amafaranga. Utusanga ari bwa busuma buri ko buraba
mbere tukaba dukebuye yuko yaba droit d'auteur yogerageza kugira ngo ikingire ibintu mvabwenge na cyane cyane nk'aya mafilme ndundi akibona ko ari mu nico gituma rero filme dukina muri sanse zitatu. Ubwa mbere na mbere ubanze wiravye yose mu masene yakiriwe akubabaze cyangwa kunezereza cyangwa ibigutangaza. Niyo filme tuko turakora kugira ngo ejo hirya ejo izigire n'akanovera kuko nuko kina histoire itagira amakanovera. Umero turifuza ko tukina filme na harimo long metrage abantu babone ko harimo akanovera abandanya iraba nkuko twagize n'izindi murabizi. Ndibaza yuko mu Burundi nkuko tubizi mu bindi bihugu niko bizwa kugenda ko kugira bakorekane filme yawe babwizwa kugura. Ariko rero mu Burundi kubera ya ntango igoye twashimye gufata amateleviziyo y'igihugu yakorera mu gihugu kugira ngo tuyabaye kugira ngo amenyekanishe iki gikorwa ko gihari. Umva rero ko amateleviziyo akorera mu gihugu cy'u Burundi izi filme dukora turazibaha kugira ngo babandanye bazerekana. Mbere na cyane cyane tukaba dusabye n'umwanya ukwiye mbere baze barizishiramo nka kabiri ku munsi bishoboka.